Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa mu bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo igisata ca politike, ubutungane, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kuri uyu munsi wa Mungu igenekerezo ya 4/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ariko aravugwa vyinshi bitandukanye kubiriko biraba kuwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yasubiriwe na Gervais Ndirakobuca ari we General Arengiyome Bunyoni kuri ubu agware mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Haravugwa ibintu bidasanzwe. Ivyo bikaba bije mu nyuma yaho mu minsi iheze kugenekerezo y'icenda Kigarama Murantunge kugenekerezo ya 2025 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2025 General Arengiyome Bunyoni yari yimuriwe mu bitaro vya Kira Hospital i Bujumbura. Nkuko amakuru dushikira bivuga tukabibutsa ko Bunyoni yari yinjiye ibitaro bikuru vya Gitega kugenekerezo y'icenda Gitugutu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Inyuma yaho hari abatabaje ko yasa n'uwataye ubwenge atarakivuga niyo bagiye kumuraba mu cyumba bamusanga yinyegeje munsi y'igitanda. Ni mugerero kugenekerezo ya 2025 Kigarama umwaka uheze inyuma y'umutaga General Bunyoni yari yinjijwe ibitaro vyigenga vya Kira Hospital i Bujumbura. Mu misi iheze kandi yari yatoye imitende amwegereye bikavuga ko yashobora kubavugisha. Ntituramenya ko ibintu vyoba vyayangaye canke ko ari ubuvuzi badafise. Igitega bwari bwatumye amanukanwa mu gisagara ca Bujumbura mu bitaro Kira Hospital. Hari amakuru yari yigeze kuvugwa aho hari umugwi uri mwujejwe kugendanira umukuru w'igihugu, bamwe mu bakuru b'iperereza n'abapolisi batembereye ibitaro vya Kira Hospital barabizunguruka vyose. Nankeka ko uwo mugambi wo kwazana Bunyoni wariko urategurwa muri ico gihe. Abegereye ibitaro bari batangaje ko habayeho akantu ko kumunyegeza, bamwinjiza bamucishije inyuma bakavuga ko bamuzanye afuse. Bahavuye rero bamujana muri kimwe mu vyumba bine vyo hejuru bita VIP bigenewe abakuru kandi usanga vyigenga. Aho hantu ngo akaba hari yacunzwe bikomeye cyane n'abajejwe umutekano. Nkuko amakuru dushikira bivuga ngo kugarukana Bunyoni mu gisagara ca Gitega canke se ku mugwa mukuru w'intara ya politiki Gitega ku bitaro bikuru vy'intara ngo hariho igiharuro gikomeye ca politike nkuko tuza kubigaruka ko imbere. Tubutse ko General Bunyoni yabogojwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 yagirizwa ko ari we yatumye igitoro, isukari n'ifumbire bikena ngo umuntu mbere yo gutembagaza president Ndayishimiye. Muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 Bunyoni yarahagaritswe aho yaranyagiye ku mukuru w'umutumba kumubone. Mu nyuma yavuye ajanwa gupfungwa mu iperereza i Bujumbura mu iborero rikuru rya Ngozi, hanyuma mu iborero rikuru rya Gitega aho yateguriwe agashoka adasanzwe gatuma atabonana n'abandi bantu. General Bunyoni nkuko amakuru yadushikiye ndetse twanabagajije ko abivuga, General Bunyoni yagirijwe ivyaha bikomeye harimo ivyo kugerageza gutembagaza president Ndayishimiye, mbere hanagiyemwo amangetengete ngo yoba yaragerageje kwiba umupfumu wa president Ndayishimiye. Yagirijwe kandi n'ivyaha bijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiha amatungo adasiguritse, akaba araciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo atari make. Inyuma yaho rero Bunyoni bamushikije mu cumba kimwe mu bitaro bikuru vy'intara Gitega mu mwaka uheze muri Gitugu tegenekerezo y'icenda, babandanije kumucunga bidasanzwe ndetse akaba haranagiyeho n'amategeko atandukanye kandi ahambaye cyane yaraba ababaga bagiye kuraba Arengiyome Bunyoni. Mu gihe benshi kandi bariko baravuga ko Bunyoni ngingwara yiwe kandi nanone ishobora kuba ari imwe mu mikenyura politike iriko irakoreshwa cyane cyane ngaho ho bari bamwe mu bihangange vyagaragaje kumutorokesha ariko bikanka navyo nkuko amakuru abivuga. Mu minsi itatu iheze rero hari kugenekerezo ya mbere 0 y'umwaka w'ibihumbi 2025 General Bunyoni gihutihuti n'ubundi yasubijwe mu bitaro bikuru vya Gitega. Bamwe mu makuru bakavuga ko Arengiyome Bunyoni mu kumujana mu bitaro Kira Hospital Bujumbura, bamwe mu bihangange bari batangaje ko ashobora gutoroka. Bamwe bakavuga ko vyo byaranageragejwe inshuro zitari nkeyi ariko bakabona ko Arengiyome Bunyoni atambaraga zo gutoroka afise nkuko tuza kubigarukako. Imodoka zine rero zarimwo Rusehabaniha Ambulance Toyota Land Cruiser V8 ijanye umukenyezi wiwe.
ya Sente niyo nkuru, pick-up y'igipolisi na kamyonete double cabine y'iperereza nizo zamusohokanye ibitaro Kira Hospital Bujumbura hafi saa 8 z'umurango zimukura ku bitaro Kira Hospital i Bujumbura. Amasoko yacu ku bitaro yatwandike ico gihe ko batazi iyo Bunyoni yarajanywe kubera asohowe gikubi ariko inyuma y'amasaha birarenga gato abari Gitega batumenyeshe ko agarukanywe kuri Hopital Regional ya Gitega. Amasoko yo kuri Kira Hospital akavuga ko batigeze babona icari cyatumye General Bunyoni yimurirwa kuri ivyo bitaro. Amasoko yari yatubwiye ati twebwe ntitubona icyatumye Bunyoni bamuzana ngaha, ingwara y'iboneka cyane nk'iyahamuka canke ingwara yo mu mutwe. Bunyoni ntavuga kandi ntakora muvoma nimwe, yagoma ajyamye, ingwara isanzwe asangwa nyene diabete, iyo nayo ntaco tubona coba cyari cyahindutse cyatumye bamuzana. Ngabaganga barapima ibipimo bakandika ivyo batoye, ariko rero hari abandi baganga bizewe Ndayishimiye bategerezwa gusuzuma ikintu cyose abandi baganga baba bakoreye Bunyoni. Ngo vy'ukuri ntituzi ikintu kinyegeje muri bino bintu, ngo igishoboka nuko ari ibintu bibiri. Bunyoni we nyene ngashobora kuba yanka kuvuga n'impaka, aho ntituzi igiharuro coba kirimwo canke aragwaye gose. Kurundi ruhande kandi ngo ubutegetsi bushobora kuba bwamuzanye kugira agerageze gutoroka hama abaci bamurasa, kuko hano ibijanye n'umutekano we ntabwo vyakomejwe cyane, ngabishatse yotoroka. Ikindi mwamenye kandi nuko yoba yavuga atana kimwe gikomeye yovugana nabiwe mu cumba gwajwe n'umukenyezi wiwe, ariko hagomeye abapolisi batatu. Bunyoni ntashobora kuvugana n'umukenyezi wiwe, bagoma bacunzwe amasaha 28 kuri 28 mu cumba. Bamwe bati bagenzi iyi sinama yobera ngo warabonye uko General Bunyoni yahoze ahambaye muri iki gihugu, ukabona uko afatwa na ya ntwaro nyene yakoreye ngo ni akajoreza, ngo shaka yo ca bugufi kuri iyi si nta muhinga wayo. Nkuko kandi abazi ivy'ibiharuro vya politike babisigura bakavuga ko General Bunyoni kwimurirwa iga hoba harimo nubundi ibi biharuro bibiri. Hamwe abo ku ruhande rwa Bunyoni abitwa cyane cyane ko bari mwiragi rya President Nkurunziza ngo boba kandi aribo baragerageje kumutorokesha. Nkuko kandi inkuru yatangajwe n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi ibivuga, ikavuga ko yo kwigenekerezo ya 31 Kigarama wahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba n'igihangange muri CNDD FDD General Guillaume Bunyoni yasubijwe ku bitaro vy'akarere Gitega nyuma yo kumazwa umwanya muto y'Ibujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi aho yari yungururijwe kugira avugwe. Amagara yiwe ngaracasinzikaye cyane bigatuma hibazwa ibibazo byinshi ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu. Nkuko nabo babivuga bavuga ko umurongo w'imidugu utangaje kuyunguruzwa ry'umugwayi Rusaba ni himwe yunguruje Bunyoni n'umuforoma, imodokari nziza mu bwoko bwa V8 ireruye umukenyezi we ya Sente niyo nkuru, ikamyonete y'igipolisi pick-up hamwe n'ikamyonete yo mu bwoko bwa Helix double cabine yigendereza. Ashitse abapolisi bashika 200 baracungereye kandi bongera barasukura icumba ca Bunyoni VIP mbere yuko acinjiramwo. Ico naco kikaba kiri mu gisata cakira indembe kuva Igitega gushika Ibujumbura no gusubira inyuma, imiti kaze ngari kishobora kuba ataco yafashije. Bunyoni ngo yarasanzwe yarungururijwe ku bitaro vy'akarere ka Gitega kugenekerezo y'icenda Gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2025 nyuma yaho amagara yiwe asinzikariye, ngo yari yashizwe ku miti y'urutavana ko ico gihe. Kugenekerezo ya 27 Kigarama rero yari yarungiswe ku bitaro Kira Hospital Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi kugira aronka imiti atashobora kuronka Igitega. Kwa masoko yegereye dosiye yagwaye diabete yo mu bwoko bwa kabiri kandi igeze kure cyane, akaba afise indwara y'ivumbuka ry'amaraso rikaze bikunyegwa n'idadarara ry'imitsi imwe, akaba afise n'ikibazo gikora ku bwonko. Ngo ntavuga kandi akanura bigoranye, izo zikaba ari ingaruka z'imyaka 2 amaze yugaraniwe mu kumba ka wenyene mwibohero mu buryo butoteze kiremwa muntu. Ngo akaba kandi ari n'igitsure cy'umuryango n'ibihano bikomeye. Umuryango we waheruka gusaba ko yokunguruzwa mu bitaro bifise ibikoresho bikwiye cyane scanner. Nko kwibutsa Bunyoni yari yahagaritswe muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 acacirwa urubanza muri Kigarama uwo mwaka nyene, acirwa guherayo na sentare nahinyuzwa y'u Burundi yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza gutembagaza ubutegetsi ndetse n'ubutunzi budasiguritse. Imbere yo kurungika kwivuza rero yari kakora umunyororo wiwe mu ibararo kuri rya Gitega agacerere
Nkuko bitangazwa nta makuru namwe aratangazwa n'indongozi ku magara yiwe canke ku kiringo amaze ari mu bitaro, bigatuma igihugu kija mu bibazo vyo kumenya vy'ukuri ibijanye n'ubuzima bw'uyahoze ari umwubahwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimugihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya nuko mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Sud Kivu impunzi z'abarundi b'abatutsi zo mu ikambi ya Mulongwe zisaba ko zokunguruzwa ku mvo z'umutekano kubera iterabwoba ngo ry'abawa Zarendo. Impunzi z'abarundi zo mu bwoko bw'abatutsi zicumbitse mu ikambi ya Mulongwe muri territoire ya Fizi ntara Sud Kivu ziratabaza HCR ho Commissariat pour les réfugiés na CNR Commission nationale pour les réfugiés kugira ngo zimurigwe zijanwe mu bice birimo umutekano, zemera ko zibaye zitega ubwoba n'abawazarendo mu gihe akarere karangwamwo injyana n'amajambo abiba ugwanko. Nkuko byashikirijwe na menshi masoko yavuganye n'abamenyesha makuru bacu, bamwe mu mpunzi bo barigeze gufatwa n'abawazarendo baca barungikwa mu gisagara ca Baraka, abandi bakavuga ko batacubahuka gusohoka ikambi kuja mu masoko canke mu mirima kubwoba bwo kwitiranywa n'imigwi itwaje ibigwanisho nka M23 canke Red Tabara. Mu ndwi iheze bane mu bacu barafashwe baca barungikwa ibaraka kugira barekugwe n'abazarendo basavye umuriyoni w'amafaranga y'amanyekongo kuri umwe wese hafi amadolari amajana 4 bitwaza ko twoba turabagwanyi ba M23 canke Red Tabara, kandi M23 iri ku birometero birenga 120 uvuye ku ikambi, niko vyavuzwe n'umwe muri izo mpunzi. Baraka rero ngo kuri ubu bikaba ari icicaro gishasha c'igisirikare nyuma yo gutakaza Uvira. Baraka igisagara ku birometero hafi 100 mu bumanuko bwa Uvira, ubu niho hakoraniye abasirikare bakuru batari bake b'abawazarendo hamwe n'indongozi za FARDC, ingabo z'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo zabaye nyuma yuko Uvira yafashwe n'imigwi ya M23 mu ijoro ryo kugenekerezo y'icenda ishira igenekerezo ya 10 Kigarama uyu mwaka. Mwanunge umwaka uheze. Kuva ico gihe impunzi z'abatutsi bo muri Mulongwe zivuga ko zamaze iriko ziratega ubwoba, zagezwa gukorana n'imigwi itwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo kumvo zuko ziri mu bwoko bw'abatutsi gusa. Uti twama dutega ubwoba buri umwanya wose turashobora kwicwa. Aba bazarendo bari hose niko bivugwa n'umwe muri izo mpunzi. Nkuko amakuru abandanya abivuga, ivyo vyose ngo biriko biraba bifitanye isano n'indyane ziri mu karere zirangwa n'intambara z'urutavana ko ziri mu buseruko bwa Kongo, aho ibihugu kandi vyo mu karere navyo vyagirizanya kongera umuriro mu vy'intambara. Ni mu gihe kandi hari n'amajambo abe ubwanko n'umutekano muke biguma vyiyongera. Iterabwoba ngo rikorerwa impunzi z'abarundi b'abatutsi bo muri Mulongwe nirisigaza abatutsi b'abakongo. Haraheze iminsi myinshi abatowe indongo za politike hamwe n'abegereye ubutegetsi bararwije cyane amajambo y'ubwanko gushikaho bahamagara kwica abatutsi n'abavuga ikinyarwanda kubera intambara ya mu 23. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi yari yamirije ku mugaragaro ayo majambo, ariko ku rubuga impunzi zikavuga ko atacahindutse ku bijanye n'umutekano. Nembwe mu mpera z'indwi iheze umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge yarabogojwe mu mabanga kimwe umwe mu ndongo za RTNC n'umwe mu ndongozi za radio na televiziyo vy'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwa mbere yagirijwe kuvuga amajambo abebugwanko ku bategetsi b'abatutsi, uwundi nawe ko yemeye ko ayo majambo aca kumbonesha kure kubw'amasoko yizewe. Impunzi zo muri Mulongwe zivuga ko zatabaje igihe kinini CNR, no kuvuga Commission nationale de réfugiés pour les réfugiés, ariko ntizaronka inyishu. Uti nutironka imfashanyo kwiye ijanye n'imfungurwa kugira ngo tube turasohoka ikambi tukaja kurima, ariko ubu ntidushobora kubikora kubera iterabwoba. Kuguma ngaha rero no kwemera gupfa niko basigura. Izo mpunzi zisaba HCR na leta ya Kongo mu bafadakanije n'ingabo ziri ibaraka gufasha vyihuta kwimurirwa mu kindi kibanza kirimo umutekano. Kubwo amasoko rero baba muri ico gice hamwe n'abategetsi kambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi, ikaba irimwo impunzi zirenga ibihumbi 15 nkuko amasoko yacu abitumenyesha. Muyandi makuru kandi hari vyinshi biriko biravugwa irya no hino nga mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane ku makuru avuga kuri bamwe mu banyeshuri, aho hari ishure riri mu kaga muri Burunga.
Intara y'indero ya Burunga mu manuko bw'igihugu iriko iraca mu kibazo c'indero kidasanzwe, gabigisha batakazi ku murindi udasanzwe, inyubakwa zishaje cane, ubukene bw'abakozi budahera n'isuku rike bigatuma kazoza k'abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi gapfa. Izo ngorane ngo zikaba zonyugwa n'intererano zitegekwa n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'ibisata bishasha bijejwe indero mu makomine bitera ingorane ku mashure. Amashure y'Iburunga ngarakenye intebe z'abanyeshuri 74,000 n'ibirasi vyo kwigiramwo vyababa 20,000. Kuri ivyo hiyongerako kandi isuku riteye umutima uhagaze. Nta mazi meza kandi nta buzu bwa sugumwe bukora buhari, bigatuma abanyeshuri n'abigisha bagenamirwa n'ingwara, bikanatuma kandi igisata c'indero kibamwo ingorane. Buri munyeshuri mu ishure shingiro ngariha amafaranga 7,000 vy'amarundi nk'amafaranga y'ishure buri gice. Ariko leta itanga amafaranga atarenga 500 kuri buri munyeshure kugira ngo ishure rikore neza. Kubwo abayobozi ayo mahera ngo ni make cyane kugira ngo ashobore gutuma baronka ivyankenerwa, harimo impapuro, ingwa, ibitabo vyo kwandikamwo hamwe n'ibindi bikoresho vyo gukora ivyegeranyo cyane muri iki gihe cy'iduga ry'ibiciro. Kuri ivyo kandi yongera ko intererano zivuga ko ari umurengera zitegekwa na CNDD-FDD n'ibisata vy'indero mu makomine. Iyo mizigo yose ituma rero amashuri anigwa mu bijanye n'ubutunzi cyane amashuri y'inyuma y'ishure shingiro afise ibitigiri bikeyi. Mu ntango z'umwaka w'ishure w'2025 umwaka w'2026 waranzwe n'igenda ry'abigisha bari hagati 150 ndetse n'amajana 200 harimo n'abayobozi benshi b'amashure. Ivyo bikaba rero vyabaye mu ndwi za mbere z'ivyigwa. Mu kugerageza kuzibira ico gihengeri, indongozi zitegekanya kwikora kubigisha babakutsa kivi kuri buri komine. Ariko kubw'ubuyobozi bw'indero muri Burunga iyo ntari kene abigisha 2,449 biyongera ko kugira ibikorwa bibandanye neza kandi ivyigwa bigume bitangwa ari vy'akanovera. Harahize imyaka hafi 10 atabitabu bitanzwe mu mashure. Hagataho kandi ibitigiri vy'abanyeshure vyariyongereye, ivyigwa vyarahindutse, ibitabu navyo vyarashaje canke biratakara. Mu mashure menshi igitabo kimwe gisangirwa n'abanyeshure benshi cane. Hakaba rero harakamo kihuta kugira igikozwe. Kuri ingorane abajejwe igisata c'indero muri Burunga basaba indongozi zibijejwe n'abafasha mu gisata c'ubuhinga n'ubutunzi kugira ico bakoze vuba bwango mu ntumbero yo kwirinda ko byangara mu gisata c'indero. Abahinga mu gisata c'indero bo bakabona ko kubakwa kanasanurwa ibirasi vy'amashure, uzu bwa sugumwe n'amazi meza, hakazamwo kandi isubirwamwo murantunge, hakazamwo isubirwamwo kandi nanone ry'amafaranga ahabwa amashuri agashigwa ku rugero rw'ibiciro bigezweho. Akaza kandi guha akazi abigisha 2,449 vy'uta babakutsa kivi nabo bagakurikiranwa. Itangwa ry'ibitabo vy'ishure n'ibikoresho mfasha nyigisho, gushira ubwenge mu nterano zitegekwa gutangwa ku mashure ngo muri Burunga ishure rigeze habi. Hategeze igikorwa vyihuta rero urunganwe rwinshi rushobora kuzobona kazoza kago gapfuye. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone nibitarafyenda ko kugira ngo ujubana natwe mu makuru n'ibiganiro bigezwe ko biriko biravugwa yo muri politike hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makuru ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. No Mpuza TV, Imana iba hezagire.